aragerageza kuba naho ekipe yiwe nuvuga ngo yerikira ashobora kuri kiratsindwa ariko urukino rwiwe giye kugerageza ko karukina neza bivanye n'inkino uvuga ngo yaramaze ibise yakina ni Lamine Yamal tumaze imisiko turamubona muri Champions League ariko arigaragaza nivyo natsinda ibitsindo byinshi mugabo match ale turabizi yabereye hano mu gisagara ca Barcelona nino ekipe ya Barcelona by'ukuri yari yagerageje kuba yerekana urugendo ruvuga ngo rumeze neza nako witwa Lamine Yamal eske ku munsi wejo Lamine Yamal ubwawe kumubona ku munsi wejo urukino karakina bwana Houston ekipe yo yatsinda umugabo rugwewe yerekanye gwa rugero rwiwe rwiza ni Lamine Yamal ku munsi wejo unaraza n'abatano yashoye kuba naronka ku munsi wejo yarangije urukino afise amanota navuga ngo yewe yero sinani makiye hari bano bantu ko mbona mengo baba muhe makiye 3 n'ibice bitanu Lamine Yamal ku munsi wejo Lamine Yamal ubwawe umwana w'imyaka 17 runo rugere karakora kumenga karakora n'ibyo abandi bantu bananiwe ubwo ntiyari mu nze zo kubona witwa Lamine Yamal ko ashaka kuja kuri Ballon d'Or eske kuva kwitwa Lamine Yamal ku munsi wejo ntibari no mu nzira mbi yo gushaka kuba Ballon d'Or ko uno munsi muri Barcelona ndabagusha kuri batatu hariho Lamine Yamal hariho Rafinha hari witwa Pedro abahungu batatu niwe ko baragwana agashima witwa Lamine Yamal yavuyemo imyaka 17 amarira atari make urugero rwiwe warabonye gwa rugero rwiza ariko ho kuvamwo kwiwe urabishusha imeze gute mu bisanzwe mu majambo make je ku bwanje n'ubu nyene n'uwombwira ati tanga agashimwe ndumva ko no kadresa kuri Lamine Yamal kuko gutanga agashimwe ntiwisunga umukinyi yatsinze ibisindo byinshi gusa ahabwo urisunga ku mukinyi yahetse umugwi ku mukinyi yakoze akazi kanini cyane ko gutuma umugwi wiwe ugera aho ugeze kuko ni muri kuravuga Rafinha uno Rafael Birangira uzosanga ibisindo byiwe byinshi byagiye kubiko biba bikubirava kuri Lamine Yamal uko uravuga Robert Lewandowski uzosanga nuko assist itavuye kuri Lamine Yamal uzosanga uburyo bwo kurema ico gitsindo bwaremwe na Lamine Yamal umva Lamine Yamal niwo mukinyi amaze kuba ari kararema uburyo bwinshi bw'intsinzi umugwi wa FC Barcelona ba Pedro Gonzalez n'umukinyi mwiza wo hagati biragoye kuzocarukana umupira hagati kandi biragoye kuzodomina miri ya FC Barcelona impamvu utazoyidomina niko irimo Pedro Gonzalez niko irimo Frenkie de Jong uri kuranyumva abo bakinyi rero bafise uruhara rwo kuzobona umugwi ukomeye hagati ariko Lamine Yamal nawe afise uruhara rwo kuzobona umugwi uri kuratsinda uri kuragira ku zindi stage Jamie Karagawe umwe mu banyamakuru nashoye kuba karavuga ijambo rimwe ati ikibabaje muri no UEFA Champions League nuko muri finale tutazoba tuko turaraba Lamine Yamal numwana byari bikwiye ko tutegeza kumubona muri finale ya UEFA Champions League kuko wenyene ni wasa nk'ubabaje abantu kuko ni ibintu bitangaje umwana w'imyaka 17 ni ibintu tutari bwabone mu mateka y'umupira w'amaguru imyaka 17 umwana ariko atahukana ibikombe bitandukanye katahukana ubushimwe butandukanye ku giti ciwe kandi kana navugisha n'isi ari mu bako barahangana mu gutwara igikombe ncanga agashimwe ka Ballon d'Or ariko kandi aranabuza amahoro ariko aranacungwa n'abadefenseur babiri ncange batatu kandi bikarangira abo badefenseur badashoboye kumufata ni ibintu biba bitangaje cyane dijare Lamine Yamal adutuma twenjoyinga football abakunzi ba football tulenjoyinga yaba mukunzi wa Real Madrid ariko abakunzi ba Real Madrid barababara umusanzwe barababara kuko urugero rwiwe karerekana ntabwo n'umukinyi nabinezerwa naho abara ko ari umukinyi mwiza n'umukinyi w'umukeba ariko urumva ariko umukunzi wa football wese iye karara urukino rurimo Lamine Yamal aba ariko arenjoyinga urukino aba ariko araryoherwa mu bisanzwe ko abarimwenyura aryohewe ameze neza reka ibabaje abantu benshi ntibabajwe na FC Barcelona ahubwo babajwe nuko batagiye kuba ko barabona Lamine Yamal bivuze gute rero no mwana Lamine Yamal ahubwo benshi turavuga amajambo bati abakinyi benshi baraza umwaka umwe bakigaragaza bikarangira umwaka ukurikira bataki biraboneka nkuko twabitega ko kuri Lamine Yamal twarabibuteze mu mwaka wahera tangujwe na Xavi Hernandez umwaka kuko Lamine Yamal urukino rwiye rwibanze muri La Liga ari muri 2023 burya ari naho batwanye igikombe cya La Liga ariko muri 2024 yarikanye urukino rwiza aravuga ko amajambo byari bivuze rero yuko kumbura aratwereka ko azobitwereka muri no mwaka wa 2025 ahubwo ariko arushirizaho wo gusubira inyuma urugero rutera rukura bivuga guterera uno mwana no vuga ati nisi ku myaka 17 no munsi ariko aracungwa n'abadefenseur batatu nabo nyene bikarangira badashoboye kumucunga batashoboye kumufata nafadika mu ejo ku munsi wejo kuri 20 naho uriyumvira ko azoba ari ku rwego rumeze gute
ejo akarero ka hafi byavuzwe n'uwitwa Simon Nzaga avuga ngo ndaza kuba ndamuha abangu babiri baza kuba bamufata nuvuga ngo Lamine Yamal ku munsi weje yarafashwe n'abakungu bitwa nde Federico Di Marco nabo nyene byarangiye ariko abacamo abakinyi bose ko ari babiri vyagaragaye ko na neza vyana niko bariko barabafata wanashaka ngira banamwongera n'undi mukinyi ariko Lamine Yamal biza kuba ariko yaragorana ko atsinda ibitsindo yakwisa amapoto yakunywemo imipira witwa Yanisama yagaragaje urugino nago rwiza mwanya muto tunamuvuga ko biragaragara ko Lamine Yamal vy'ukuri ni umwana w'imyaka 17 imeze neza karigaragaza rumwe mu rukino rumeze mizi ubundi yitwa Lamine Yamal bwana Houston iyo tubonye Barcelona vyananiranye Barcelona kuno musi bita no kumengo vyagoranye Lamine Yamal azakabifata mu ntoki ariko Lamine Yamal nawe na wa mwana afite imyaka kiri ngiki mikeyi uno mwana vy'ukuri ni umwana ku myaka ariko mu kibuga n'umupapa nuvuga ngo nkuko bivuze neza Lamine Yamal mu myaka ni imyaka mike ariko ibikorwa bikora nk'ivyo mugabo w'imyaka 30 yego ubundi rero novuga ngo kino kintu eske Lamine Yamal yarayavuyemwo wowe uramubona gute Lamine Yamal ashobora kuba twara kano gashimwe ubushimwe bwimereje ko tuzi Champions League ari imwe mu bikomero ngo bitandukanye ari mu bikomero uvuga ngo iyo umuntu amutwaye abarinde aba afise amahirwe ushobora gutwara Ballon d'Or n'ubundi bushinga butandukanye ivamwo gino equipe Barcelona uramubona Lamine Yamal ashobora kuzotwara ubushimwe bwa bushimwe pana ubw'abana bakiri batoye kuko ubwo bushimwe bw'abana bakiri batoye bwobwo Lamine Yamal arabukusanya ateza kuzobutwara byo vyanga bikunda ariko ndakeneje ya scène internationale haza kuvuga ngo turakeneye umukinyi twara